umuti wewe rero ico wifuza ko ufasha wifuza ubuzima bwo gahane bwarangiye bivanye no cyane ikora isigaranye nta kazi mfise ndashaka yuko mwofasha ukuntu noshobora gushika mu gihugu aho naje hama isigaye akayibandanizamo kubera kwa muganga barasabye ko ushobora kugura amenyo nkasubizayo hariho n'imyezi zitavayo hano ubwo buryo ntabwo nashobora kubibonera hano bivanye rero n'ukuntu amikoro ari make ndashaka gusaba ubufasha ukuntu basubira mu gihugu aho nagenda hama iyindi mirimo mu gihugu bamariza mu Burundi ushaka ko kwivuriza mu gihugu ugomba uje kwivuriza mu gihugu bishobotse none ntana uwo umuntu mwahora muri kumwe nta kintu na kimwe ashobora kugufasha oya nta kintu na kimwe yashaka gufasha kuko uwo twahorana haraciye igihe tuvanye kandi rashari wewe yaciye aja ahandi hantu ino nabaye bushikira ahantu agenda twari ugusaba indaro nawe ntaco yishoboje sawa. Uwo musore mubona yitwa Inosa Nkurunziza avuka muri komine Rutovu aho bita ku Mutangaro. Yagiye mu gihugu ca Zambia agiye kurondera ubuzima nk'abandi, ariko ntiyerewe. Yarashitseyo acagira isanganya, amenyo y'imbere aravako n'umunwa uramererwa nabi. Ngo yagwaye iminsi myinshi, udufaranga yaratwaye tumuhererako, acagira ikibazo c'ukuntu yosubira kubaho ngo yiyungunganye, kandi ngo ntiyasubiye no kumera neza kubera ivyo bibazo vyose yaciyemo. Murumva yuko abayeho asaba indaro. Mu majambo make amagara yiwe ngo ntiyifashe neza. Kino gihe rero yipfuza gutaha kugira ngo aje kwivuriza mu Burundi, kuko kwivuriza mu mahanga atari ko arakora ntivyoshoboka. Rero bakibitubwiye twaratumye abantu bashika kuraba ko ari vyo, ko ivyo bibazo yahuye navyo, na cane ko kino gihe usanga bigoye abantu bamwe bakagira ubuswahili. Mu majambo make twasanze inkuru bari baduhaye ariyo. Rero muri kwa gufashanya nyene muri bwa bumwe, twagomba mwebwe banyeshure bo mw'ishure ry'abarundi bose mukorera mu gihugu ca Zambia, mu kubita ibipfusi inzu Clovis atahe kwivuriza mu gihugu c'u Burundi. Arakeneye amafaranga ashika ku 5,000 vy'amakwaca kugira ngo ashobore gutaha. Turabinginze mukora ico gikorwa, turazi yuko mwama mwitanze no mu bindi. Nimufashe mwene wacu Clovis, umwana w'igihugu, atahe baheze bakurikirane amagara yiwe. Inimero mushobora gukoresha niyi. Amazina ari kuri iyi nimero ni Nihorimbere Clovis. Murungitse kuri iyo nimero ayo mahera aba amushikiriye. Turabasavye ngo mwigore mukore ico gikorwa ciza. Dushimire uwamutoye mwibarabara akamuha indaro. Ni vyiza kuza murafashanya kuko ivyo mu mahanga ntivyoroshe. Tubashimire mwese rero muza gukora kano kigoro. Imana ibahezagire cane. Tuzonezerwa cane twumvise yuko agatike ka Clovis kabonetse. Mwebwe mwese mukorera mu gihugu ca Zambia, eka na mwebwe mwese mukorera mu yindi mihingo, Imana nibahezagire. Cane ihezagire ibikorwa vy'amaboko yanyu. Ibisigaye reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.